amahoro kuri mwese mu gukurikira amakuru y'iradio Peace FM ijwi ry'ugaruka makuru mushobora kumva muce kuri wesatu akaburungu hazo Peace FM akaburungu kome iradio mukurikirana ikibiraho amasaha 28 kuri 28 turi kwigenekezo rya kane ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025 n'aya makuru twabateguriye akaba ashamike hanini kuri zino ngingo nyamukuru. Ejo ho bukera abarundi bazinduka gutora abashinga amateka n'abajena mama kominde naho ivyaranze imyamamazo harimo tunenge twinshi muca mu byumva mu runani rw'abaharanira agateka kazina muntu cyane cyane agateka k'impunzi CDH vikaka baraye bashize hanze icegeranyo kivuga kunyurizwa ry'impunzi n'amabi abandanya gukorerwa izo mpunzi mu makambi ya Nduta na Nyarugusu ni mu gihugu ca Tanzania. Naho abapolisi bakora muri komisariya municipale ya Bujumbura baridogera ubarongoye ko abaturuvuka mu kubakorera inteba ishuje ko bakorana n'ibimenyesha amakuru bitegukira leta navyo muca mu byumva mu kanya. Amakuru twabategura ya gusa tubafite n'ayandi avugwa mu bindi bisata kumana na jewe Jo Philibert Karangwangira ndayabashikirize nk'abandiko ndafashwa na Chanel Ntarizo mu buhinga bw'ivyuma tukaba tubahaye ikaze mwese mwidonido. Leta mvyeyi yo ivuga yuko leta mvyeyi ngaho nosubire kujana cyuze ndio jambo ngaho mu matwi wanje leta mvyeyi wewe ni nkoko wowe ufise so akwima indya ufise so akwima byose ufise so akwima ishuri wakativuga ngo n'umuvyeyi leta mvyeyi ukumbure nuko utakuvuga rumwe n'ubutegetsi ariko hari abanyagihugu wowe sinzi kuvuga ugwa arigo mwana genda kubira gajo Philibert sinzi kuvuga ugwa arigo ivyo ndavuga nugushikuza kubera ko hari abanyagihugu bayitarika mvye leta nkozi abona bariko barafashanya nayo nabikoresha kugira ngo bayishigikire. Reka makuru turahe kuri inkuru iciye ku masonga mu gisagara ca Bujumbura rusabaniha 50 zifisa agaciro ka babi miliyaridi 10 z'amafaranga y'amarundi nizo zaraye zironkejwe ibitaro vy'amakomine hari kuri uyu wa kabiri genekerezo rya gatatu kwezi kwa gatandatu umwaka 2025 mu ijambo ry'umushikiranganje w'amagara y'abantu Lidwina Baradahana yamenyesheje ko izo rusabaniha zije ziyongera ku zindi zaheruka gutangwa. Asaba amavuriro yazironkejwe kuzikoresha ico zagenewe aho rusabaniha atari yo gutwara abantu n'ibintu ahubwo ari yo kurokora ubuzima bw'indembe. Giran Distagen Sayate yari yaserukiye ibanke y'isi yose akaba yarashimye uko leta y'u Burundi yitaho amagara y'abantu ndetse akaba yarashimye uko iyo banki nyene ikorana n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Mwamenya ko izo rusabaniha zatanzwe muri wa mugambi wo kugwanya ikiza ca COVID-19. Imyidogo ni byinshi mu bapolisi bakora muri komisariya municipale y'Ibujumbura bidogera ubarongoye ko ariko arabaturubika abagiriza ko bakorana n'ibimenyesha amakuru bitegukira leta babiha amakuru abera muri ico kigo. Uwo abarongoye akabatera ubwoba ababwira ko agomba kubatwara uko ashaka kuko atawo mukura kuri ubwo burongozi uretse umukuru w'igihugu wenyene. Inkuru twategura na Odas Kaburo. Intandaro yako gatotezo kuri abo bapolisi barangurira imirimo yabo muri ico kibanza ca komisariya municipale hazwi ku izina rya BSR mu gisagara ca Bujumbura na makuru yamaze imisi ahanahanwa ku mbuga hwandiro co kimwe nayo twabashikirije avuga kuguhonyanga agateka kazina muntu kubapfungiwe muri ico kibanza kugeza naho byatumye abakurira Colonel de Police Edouard Mukoko aharongoye ategekwa kurekura bamwe mu mbohe zari zihafungiwe. Ukumenyekana kwayo mabi akorerwa muri ico kibanza vyaguye nabi nyene kurongora abandi bakorera muri ico kibanza ca BSR yikeka ko mubo arongoye hoba harimwo abakorana n'amaradio cane akorera hanze y'u Burundi co kimwe n'ibimenyesha makuru byandika inkuru ataho zihengamiye harimo n'izidashimisha abarongoye u Burundi. Ibi byatumye Colonel mu gipolisi Edouard Mukoko atangura guturubika bamwe mu bakozi biwe aribo ba OPG ko aribo basanzaza irya nino ku
ibibera muri ico kibanza. Muri urwo rwikekwe abakozi bose amatelefone yabo yarasatswe ariko ntiyashobora gushika kuco ashaka. Uwo mukoresha abonye bimutaye kuwa amazi aca akoresha iterabwoba ko bashaka bo kwishikana kuko impera n'imperuka abatanga amakuru bazomenyekana, anababwira ko abamuhesha amanota mabi biciye mu kumena amabanga y'akazi ataho bazomushira kuko muri bo atawamuhaye akazi uretse umukuru w'igihugu wenyene. Mu batanguye gutotezwa n'uwo mwubahwa uza kwisonga ni koloneli mu gipolisi Pascal Nsabimana akurira abandi ba OPG bakorera kuri BCR, amwagiriza ko aza mbere mu gutanga amakuru nubwo atavyagirije bihari. Mupfasoni koloneli do polisi Eugenie Kabura nawe nyene afatwa co kimwe na mugenzi we ko amakuru birirwa bakwiragiza azoba kwegera. Uwo nawe akaba yarajejwe abakozi bakorera kuri BCR. Mukoko ntagarukirizaho amaze kubona ko bitoroshe kunyeganza abo bakoloneli niko guca yiyambaza General de Brigade Joseph Ninteretse amusaba ko yomufasha gushigura ivyo bihangange yita ko biriko bimusesera agatabi. Mukoko yahavuye ashika kuco ashaka kuko kuri uyu wa 28 Rusama mwaka wa 2025 Eugenie Kabura yarakuwe muri ayo mabanga hakurikizwa kwimura abapeji 11 bahabwa ivyo bita mutation disciplinaire barungikwa gukorera mu zindi ntara. Baba abahasigaye canke abo bimuriwe gukorera ahandi bagirizwa inyifato itabereye bose bidogera Mukoko bavuga ko barenganijwe uretse kuzira umukeko gusa. Bagasaba mushikiranganje w'intara hagati mu gihugu umutekano n'iterambere ko yobarenganura bagasubizwa agateka kabo maze abarungizwa ahandi bakagarukanwa gukorera i Bujumbura. Odas Kaburo ndagukengurukire. Imyidogo kandi ni nyinshi mu banyagihugu mu gihe himirije amatora bakaba bidoze inyuma yaho mu bariko bariyamamaza atanumwe yigeze avuga ku mugambi wo gutora umuti ikibazo c'igitoro kiri kwisonga ry'ibi iraje ishinga abarundi n'Uburundi muri rusangi. Umugambi uri ku butegetsi ukagirizwa n'abanyagihugu ko bahora wikora ku miduga ya leta mu myiyamamazo y'abashinga amateka, ikitavuzwe co ngo n'ibitoro umugambi uri ku butegetsi ubandanya usesagura naho ari umuzi wibuye kugira kiboneke ku munyagihugu asanzwe. N'inkuru twateguwe na Claudine Ndayishimiye. Iyo myidogo y'abanyagihugu ahanini ifatiye ku myaka ibaye myinshi ikibazo c'igitoro mu Burundi carabaye akananira abahinga kikaba cabaye umuzi wibuye. Ivyo bikaba biri mu bizingamitse ibikorwa vy'iterambere mu gihugu c'u Burundi. Amashirahamwe yarakurakuranywe mu gusemerera kuri ico kibazo kugira bikunde gitoregwe umuti, ariko kugeza n'isaha bikaba vyaranse ko igitoro kiboneka. Abanyagihugu bidoga bemeza ko amatora y'abashinga amateka yegereje kuko no kwiyamamaza byamaze gutangura, mugabo ko abo bashinga amateka bagenda imbere y'abanyagihugu bakababwira imigabo n'imigambi yabo igihe boramuka babagiriye icizere bakabatora. Yamara naho biruko mu migambi abashinga amateka bariko barashikiriza kugeza iyi saha nta uratanga umugambi wuko hotoregwa umuti ikibazo c'ikena ry'igitoro, aho abarundi bagaca bibaza nimba ubuzima babayemo ariko bazobandanya barimwo inyuma y'amatora nkuko abaganira na Radio Peace FM ije ry'ugwaruka bavyigana. Iyi myidogo kandi ibonekeza mu banyagihugu na cane cane basanzwe bari mu migambwe itavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD, abo bakaba bagiriza uwo mugambwe uri ku butegetsi ko ubandanya ukoresha imodoka za leta mu myiyamamazo barimwo, kandi ko izo modoka zikoresha ibitoro biva mu kigiga ca leta ibiciye kuri n'amategeko agenga amatora. Hagataho ikibazo cyo gutorega inyishu si gitoro gusa canke kubishigwa mu migambi y'abanyamigambwe. Abanyagihugu bemeza ko ibiciro by'ibifungurwa ndetse n'ibindi byankenerwa byaduze ku rugero ruteye ubwoba aho bibonetse. Twamenyesha ko leta y'u Burundi iheranye ibice bigera kuri 60% by'amadeni, hakaba atakiriko kirakorwa ngo umwimbu wiyongere kugira leta ya CNDD-FDD ivye muri iyo myenda yugarije kugira iteze imbere umunyagihugu. Claudine Ndayishimiye urakenuye. Nayo mu gihe amatora y'abajenama makomine n'abashinga amateka ategekanijwe aho bukera, imyiyamamazo yabayemwo itunenge twinshi aho hari abakumiriwe kuja muri ayo matora hamwe n'abatahawe amakarata y'itora. Muri Prona bavuga ko ufise agakarita yandikishirije ko azotegerezwa gutora, nayo mu runani Burundi bwa bose bavuga ko ni batsinda amatora ivyo kwita abana ibiswi by'inkona bizoca bifutwa. N'inkuru tubategure na Albert Maheka.
Woni Jean Claude Ndihokubwayo umugambwe w'abadasigana Iprona ariko ahiganirwa intebe y'umushinga amateka mu ntara ya Bujumbura hakaba anaza kwisonga y'uwo mugambwe mu myiyamamazo yiwe yabwiye abadasigana n'abarundi bariko baramukurikira ko ubusuma bwamaze kwibonekeza aho bamwe bimwe amakarata y'itora ariko akaba yababwiye ko ico kibazo catorewe umuti atawuzobuzwa gutora afise kaga karata yahawe yiyandikishije beta resepise. Ingingo yafashwe ku muntu wese akakarata yaronse yari yandikishije afise kajya kakarata k'itora bamuhaye nubwo bamwima ikarata azotora akoresheje kajya kakarata bita resepise. Iyo ngingo twarekeye uwo ari kwisonga mu bitoza muganga w'adasigana Iprona yarabaye umushikiranganje kuri leta ya Petero Nkurunziza araheza atanga imihoho mu mwaka wa 2014 abonye ko ibintu bitariko bigenda neza ingingo ifata bake muri Afrika aho beshi bumira ko nka yanyondwe nayo Patrick Nkurunziza serukira urunani Burundi bwa bose amenyesha ko nibatsinda amatora inama nshinga amateka izosubizwa ububasha bwo kubogoza umukuru w'igihugu hazoba ariko ahemukira abarundi eka mbere ngo nivyo kwita abana b'abantu ibiswe vy'inkona bizoca bifutwa. amateka zizosubizwa ububasha bwo kubogoza umukuru w'igihugu na leta mu gihe bahemukiye igihugu n'abenegihugu. Ni ukuvuga ko aya masaha tuvugana inama nshinga amateka n'abaheruza amateka nta burenganzira bafise bwo kubogoza umukuru w'igihugu mu gihe yahemukiye abarundi, ariko umukuru w'igihugu arashobora gufuta inama nshinga amateka. Tubibutse ko ayo matora azoba ejo aho bukera igenekezo rya 5 ruhesha umwaka wa 2025 amatora bamwe n'abandi bavuga ko ari uguhuma amaso amakungu ngo hariho demokarasi mu gihugu cy'u Burundi ni mu gihe n'abamenyesha makuru bakomiriwe gukurikirana no kumenyesha abarundi uko amatora ariko aragenda. Albert Maheke ku bwa Radio Peace FM hejuru y'ugwaruka. Albert Maheke nawe ndagushimire. Nta cizere canke umwizero amatora yabaye mu Burundi yigeze atanga ku Burundi n'umwihwezo utangwa n'umunyepolitike w'inararibonye Leonce Ngendakumana. Ibi yabishikirije mu gihe Uburundi mwa kino gihe bwariko burakora imyamamazo iganisha ku matora y'abashinga amateka n'iy'abakenguza amateka. Kurikira Leonce Ngendakumana. Kuva amatora ategurwa gatunganya mu Burundi nta cizere nta munezero ushemeye yigeze azanira abanyagihugu. Amatora yose yabaye ciyakurikirwa n'ingorane. Rero amatora nk'atatu dushobora kuvuga ko yari yatanze umwizero nk'amatora yo muri 1961 dushikanye ku ntara yo kwikukira ku Burundi n'amatora yo muri 1993 yatuvanye mu ntwaro y'umugambwe bakatujana mu ntwaro y'imigambwe myinshi ntwaro ya demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi ni n'amatora y'umwaka wa 2005 amatora yaje gushika ku bwirizwa nshingiro byerekana ingana abarundi twosabikanya ivyo igihugu gitunze ntihabenya gupfa ntabenya gukira ntabe umwana n'ikinono. Ayo matora atatu yarasana yatanga icizere umunezero ariko uwo munezero wamara igihe urumera. Amatora rero yagumye azarakurikirana n'ingorane abatowe bakagandagurwa abandi bagahunga abandi bagapfungwa ku muzo w'umugambwe CNDD-FDD wo kubera utigeze wemera amasezerano y'Arusha, kubera utigeze wemera ibwirizwa shingiro ryavuye kuri ayo masezerano y'Arusha y'umwaka wa 2005. Ni ukuvuga ko umugambwe CNDD-FDD utigeze wemera ibyo bya demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi, wagumanye mu mibereho yawo muri kamere yawo yagumanye icyiyumviro cy'uko inkoho iri hejuru ya byose, inkoho iri hejuru y'ijambo ry'umunyagihugu. Kandi mu ntwaro ya demokarasi naho bisigura ko ijambo ry'umunyagihugu riri hejuru ya byose. Kubera icyo cyiyumviro rero nako ni n'umugambi w'umugambwe CNDD-FDD kuvushika ku butegetsi kugeza n'uno munsi amatora yose amaze kuba yamara ingorane hera ku matora y'umwaka wa 2010
hari imigambwe 12 yaciye iva mu ihiganwa kandi ari mu ikomakomeye yaciye iva mu ihiganwa. Fata amatora y'umwaka wa 2015 iyo ntana yabayeho. Fata amatora yo mu mwaka wa 2020 benshi bavuga yuko muri ayo matora yari yanateguwe nabi kubera ubwirizwa shingiro ryari rihejeje guhonyangwa, ariko bavuze yuko amatora atari yatsinzwe n'umugambwe CNDD-FDD, niwe ko bayatsinze sibo bagiye ku butegetsi, mbere baciye babaka n'umugambwe wabo. Mu nshamake urumva ko ntovuga ngo mfate amatora y'ubu undi agereranye n'ayandi ngo barazanye icyizere. Nta namwe yigeze azanira umunezero abanyagihugu. Mwatatu navuga yarawuzanye mugabo igihe gito cyane. Uwo mwanya nyene barundi biyumvira ati turikukiye, bararyoye umwanya mutoyi muri 1993 tugiye tuvuye mu ntwaro y'umugambwe umwe, mu ntwaro ya gisirikare tugiye mu ntwaro ya demokarasi ishingiye ku migango myinshi y'amahiganwa. Ariko byabaye muravyibuka muri mwaka wa 2005 abarundi barirukije bati noneho turaronsa amasezerano, ubu rero turasubiye kuri yanzira ya demokarasi, bigiye kugenda neza kuko n'imihari yafashe irwanisho igiye gushira irwanisho hasi, ije itahuke b'imigambwe, ije mu nzego, ije mu mahiganwa, hanyuma amarushwa y'abanyagihugu agabanuke. Siko byagenze rero, siko byagenze, nabisiguye uko byagenze. Kubwo umunyepolitike abona ko amatora y'ubu yo aje aragahebuza abishikiriza agendeye kwibwirizwa shingiro mu gwiseni n'inyifato zimbonera kure, ariko akaremesha abarundi ko byose bihinduka kuko inzira yo kubihindura ari amatora. Ongera mutegabirire wonse ngenda kumana aya rero yoyo aje ari zaragahebuza. Turavye ingene yateguwe tugahera kuri iryo bwirizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2018 n'ayandi mabwirizwa yakomoka acarikomoka ko nk'ibwirizwa rigenga amatora, ibwirizwa rigenga imigambwe, ibwirizwa rigenga sentare ryo kubahiriza ibwirizwa shingiro ari nayo yemeza ivyo vy'amatora iyo vyavuye n'umukuru w'igihugu n'abashinga amateka n'abagenza amateka. Tukaraba ingene umugwi wagiyeho, witwa ko ari gutegura no gutunganya amatora ingene wagiyeho, imigwi yawo yo mu ntara no makomine ingene yagiyeho. Tukabitera bwoba rikiriko riraba n'ubu. Tukaraba ubusuma buriko burategurwa, uwo wumva ati haraba nk'abayobozi b'amashuri bagomeje amakarata y'abana ngo bazotora, ngo bazotora, ukumva imbonera kure zirwa zirayogoza mu mihana zikubita abantu zibakayo makarata ngo bazobatorera. Nta cyizere na gitonya umuntu yoyashiramwo, ariko ibintu byose birahinduka, nta kidahinduka, ngo nta mvura idahita kandi ngo baracabuka cyane yandi nta tubihara abandi. Kandi aya matora twasanze ariyo nzira yonyene irashe kugira umuntu ashikira ubutege umugambwe, abantu bari mu mugambwe bashikira ubutegetsi cyangwa imigambwe yagiye hamwe biciye mu matora, mu mahiganwa, ku migambi. Abanyagihugu kitorera imigambi babona ko ishobora kuzobagirira akamaro bonyene ubwabo, imiryango yabo n'igihugu. Icyo gihe rero bigenda neza, sicyo kimwe n'uko kuma kuzahindura imirisho cyangwa ngo abantu bagiye bariherera bakenya bariherera bagabangana ubutegetsi mu bimwe biti biganiro. Iyo nzira y'amatora niyo nzira yonyene yohumuriza abanyagihugu za uno munsi. Nico gituma atawoyiheba, tuzoyibandanya buke n'urugendo turiko gushika ibintu bihindutse. Kandi hari ibimenyetso byinshi ubu byerekana yuko abantu bamaze kuruhishwa n'intwa z'umugambo uri ku butegetsi, kuko muri imyiyamamazo hari n'ikindi gishasha twumvise bazanye cy'umugambi ngo kuzobusubiza mu ntwaro y'umugambo ngo bagashira umugambo umwe. Nta gihugu cyateye imbere kidafise umugambi, kidafise imigambo myinshi. Ubwo mfise igihugu gifise umugambi umwe ngo niho abantu bishyira bakizana bakiteza imbere. Ibyo bintu rero twebwe ntitubyumva na gato. Rero aya icyizere si kinini, mgo jewe mvuga nti turi ku rugendo no kurubandanya, kuko iri ku rugendo uzi yugiye naho uhura n'isanganya mu nzira, ntuce mu rugendo, urakora ibishoboka byose, uca mu yindi nzira, urondera ubundi buhinga, ariko iryo sanganya uhuye naryo mu nzira ukarica ku ruhande ukabandanya ugashika. Uwo akaba yari umunyepolitike Leonce Ngendakumana yahoze arongoye inama nshingamateka y'u Burundi hamwe n'umugambwe Sahwanya Frodebu.
mwishirahamwe gita gateka kazi na muntu King Umurundi Freedom baraye bashize ahabona urwandiko rwiyamiriza ikumira ririko riribonekeza mu matora buca atangura mu Burundi. Kubwa Mpundu Darnel avugira iryo shirahamwe akavuga ko bafise n'impungenge uko amatora y'umugambwe umwe agiye kugenda kurikira. Muri King Umurundi Freedom shirahamwe gateka na muntu twaramutse dushiragaragara itangazo kubijanye n'imyamamazo yarayirangiye n'impungenge dufise ku matora buca aba kwinyerekezo rya 5 ruheshi umwaka 2025. Mu kino cegeranyo ahanini gihagaze ku tunenge nyamukuru twaranze imyamamazo muri izo ngingo zitandukanye harimwo aho abanyagihugu bagiye baratega ubwoba bwo kwitabira ku nguvu imyamamazo ya CNDD-FDD bwa muri kubutegetsi. Aho rero twatanze uburero butandukanye bw'ibyagiye birashika mu ntara zitandukanye z'igihugu, yubagwa amasoko, yubagwa abanyamabutike. Ivyo rero ni vyagiye guhungabanya itunganya ryiza ry'amatora. Ubwira kabiri twagarutse aho batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi batewe ubwoba bidasanzwe. Iryo terabwoba rikajamwo guhohotera agateka kazina muntu, aho abanywanyi batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi bagiye barakubagurwa, baratemagurwa, aho twakwa ku banywanyi b'unani Burundi bwa bose, abanywanyi ba CDP bagiye barabuzwa kwiyamamaza. Aho nitwibanye nyene no kugaruka ku banywanyi ba SNL bayoka umushinga mateka gwasa agato, aho naho nyine bagiye barahohoterwa bapfungwa atangingo zikurikijwe. Aho twagarutse kandi ku ngingo ikomeye yikugwa mu higanwa rya politiki y'umunyepolitiki agato gwasa, kandi byandika ko ari we yarafise igihagararo mutavuga rumwe n'ubutegetsi. Turerekana ingaruka mbi z'intunganya amatora, kumira bamwe. Hama twagarutse ku myamazo yagiye mu mashure, aho indongozi abaserukira indero muri makomine bafatanya n'abarongo y'umugambi CNDD-FDD bagatembera amashure kwiyamamariza mu mashuri bitemewe n'amategeko y'igihugu mbere n'amategeko agenga amatora. Aho nitwagiye gutangurira bw'amashuri yagiye arugagwa mu binyohe vy'amatora kugira abana bitabire imyamamazo. Mu gusoza twashe twerekana ingene bino bihe atari bihe vy'amatora bitari bikwiye gutunganya, atari bihe vyiza vyo gutunganya mu matora mu gihugu c'u Burundi, ahubwo vyari bihe vyiza vyo kwegeranya abana b'u Burundi bakicara bakaganira, bakiyumvira akazoza ku Burundi, bagashira hamwe ivyumviro. Nyaburya hari abanyepolitike benshi, hakabaho n'abatavuga abaharanira agateka kazina muntu batandukanye bo mu gihugu n'abarundi benshi bari nyuma y'igihugu. Rero ubu si igihe cy'amatora, ni igihe cyo kwegeranya abana b'u Burundi bakiyumvira kazoza, izo vision bavuga bakazivuga bari hamwe, kuko nta usomeye induru zivuga. Hama tukasaba yuko amakungu yoguma ashinja ijisho ku Burundi, kuko kwegwa mu Burundi byinshi ari bihungabanya agateka kazina muntu. Murakoze. Uwo akaba yari Darnel Mpundu avugira ishirahamwe King Umurundi Freedom. Tusozera ya makuru habandanya kwibonekeza ihohoterwa rikorerwa impunzi zo mu makambi y'impunzi mu gihugu ca Tanzania. Ni mwikambi ya Nduta ni Nyarugusu, runani rw'abaharanira agateka kazina muntu cane agateka k'impunzi CDH-Vikare warayirushize habona icegeranyo kivuga kuri ayo mabi. Aha bakagaruka ahanini ku mpunzi zagiye ziranyuruzwa nk'uko bishikirizwa na Leopold Sharangabo arongoye iryo shirahamwe kurikira. Ni raporo twasohoye hanini dushaka kwerekana n'ubundi ko hari ikibazo gikomeye cyane mu makambi y'impunzi muri Tanzania, impunzi z'abarundi aho zihohoterwa cyane biteye ubwoba. Rero muri iyo raporo twarakoze monitoring y'abashoboye kunyuruzwa, nabo twashoboye kumenya muri aya mezi abiri impunzi zishika kuri 5 muzanyurujwe, basa n'ababuriwe irengero kubera ko haheze amezi arenga 2 ata kayambu kabo. Imiryango yaje kubaza muri polisi ikabihakana,
twarerekanye muri iyo raporo ko polisi ifite uruhara runini cyane muri iyo nyuruzwa cyane cyane ko ariyo ijejwe amarembo aho abaza kunyuruza cyane cyane abanyuruza izo mpunzi akaba ari abakozi b'iperereza ba Tanzania bazinyuruza bakabacisha kuri polisi bakaruhukira ikibondo aho ikibondo rero niho bahitamwo baca barungikwa i Burundi nabo bagumana cyangwa nabo barekura nivyerekana neza ko muri ibintu biriko biraba harimwo uruhara rwa leta y'u Burundi ifatanyije na leta ya Tanzania kubera ko ni ibintu bikorwa hagati yabo aho wumva uyu munsi mu makuru dufise ko bamwe muri izo mpunzi bashobora kuba barashikanywe mu Burundi twerekanye kandi n'agacerere ka HCR hamwe n'andi mashirahamwe asanzwe akorera mu makambi y'impunzi ko navyo nyene bifise uruhara muri ivyo bintu by'inyuruzwa ry'impunzi kubera ko iyo unumye hari ibintu biko biravugwa ku mpunzi hari ubwicanyi no kunyuruzwa ni ukuvuga nawe ufatwa nk'ubishigikiye ikindi kandi twerekanye ko ivyo bintu atari ubwa mbere bisanzwe biba byarigeze kuba muri 2020 aho banyuruzwa abarundi nk'abo benshi baza kwisanga mu Burundi abatajanywe barabuzwe irengero burundu ntawuzi aho bahereye nimba biciwe muri Tanzania nimba biciwe Burundi ntawubizi ariko ivyo bintu byagiye biraba ku mpunzi abarundi ariko ugasanga n'agacerere uwo akaba yari Leopold Sharangabo arongoye CDH Vikara amakuru twari twabategure rero naha agarukiye shimire mwebwe mwese mwakurikiranye kuva mu ntango zayo shimire uruganda rwacu rwatorokanije rukana yabashikiriza nibagiye Chanel ntiharirizwa reka aramfasha mu buhinga bw'ivyuma nayo jewe Jo Philbert Karangwa na Rekonda yabashikiriza mu nkundire duhana isango ku munsi w'ejo n'agahwana